mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Bene abo rero bagengwa n'igihugu cyo mu ijuru, ariko kuko bakiri mu isi, mbega bagengwa n'ayahe mategeko? Iri Bibiliya y'ijambo ry'Imana, iyi nibwirizwa shingiro ry'ico gihugu c'iwacu c'abacizo nyambukira. Amategeko abagengaraha, ivyo babujijwe biri ngaha, ivyo bemerewe biri ngaha. Ariko bimeze gute? Umukristo nk'inyambukira mw'isi y'abandi aremerewe kugura imodoka, aremerewe kubaka inzu, aremerewe no kugira ivyo abandi bafise, aravyemerewe. Ariko nagomba kukubwira nyambukira ya Kristo, ivyo ufise si wawe, n'ivyo igihugu c'abandi ubayemo nk'inyambukira. Muri bimwe nigishwa kuri bamwe bene data bari bavuye muri ca gihugu, data arambwira ngo erega Gaburiyeli inyambukira zitahuko, ugeze kuja mu gihugu c'iwanyu impuzu wambaye n'iyimwe ujaniyo. Umwana ntumutwara, umugore ntutwara, itongo ntutwara, inzu ntutwara, imodoka ntutwara, usigaye ukimuka. Yesu nashimwe. Hanyuma mw'isi Imana ngo yemeye ko izo nyambukira ziba ziraharuhukira bagahambwa. Nico gituma Yesu amaze kuzuka yiyereka Yohana aramubwira ngo mbwirire inyambukira ntizijonjogore nk'uko zibona zihambwa nk'ab'isi. Bobo bambwirire ko badapfuye, baba basinziriye ngo baruhuke ubutame bwabo. Ti kuko n'ivyo bakoze byose bambwirire ko bijana. Data acambwira ikintu, ajya mu kaburi imva zose ngo ntizisa. Hari imva ngo ziriko ibimenyetso vya Kristo, kandi izo mva ngo iminsi yose hahagaze umumarayika. Kuko umuntu yihanye ngo ubwo nyene Imana imurungikira umumarayika azomurinda ubwo rugendo rwose azomara. Uwo rero w'iyo umuntu apfuye ngo acamanuka akamurindirira kumva. Nico gituma Kristo inzambani yavuga umumarayika wese azodugana gwiwe, bazovuga ngo uwo wampaye kurinda nyakubahwa ndamushikanye. Haleluya. Nico gituma zirya mva naho ziri mw'isi sizisi zirarinzwe, imwe yose irafise uyihagarikiye. Nagomba mubwire nyambukira ya Kristo, ivyo ufise n'ibikubumba ushima Imana, nanone si ivyawe. Niwagera kuja iwanyu uzogenda ataco ufise, uzoshinguka gutyo. Nico gituma ivyo ufise ntibikubuze kuba inyambukira nziza ya Kristo, kuko si gwawe. Kandi ushobora no kugenda n'abana ntibabitware, bigatwarwa n'abandi. Nabwiye abagabo batabwira abagore baba amakonte yabo, mwarakenesheje imiryango. Niwapfa bizotwarwa n'abandi, kandi uzoba upfuye nabi nk'umuntu wari umuntu w'Imana. Uzobamenyeshe ati je mfise amahera hanaka na hanaka na hanaka, kuko uzi kuri ubupfa. Niwataha abana bazopfume baza gutora ayo kugura isanduku. Umuntu umwe yabaye umuntu mubi, atunga ibintu atazi, arabitunga, abana ngo bamuteye ishavu data n'umugore. Ibintu vyabaye je sinigera mvuga umugani imbere y'ishengero, kuko umugani nta preve mba ndawufitiye. Je mvuga ivyabaye mfitiye ivyemezo, ko kirazira ko tubesha imbere ya data. Ishengero ni ryera. Arapfa, acabwira umugore mu bwenge ngo ninapfa
ati musanduga kakamatera muzokabanze hasi hanyuma muce mundyamikako. Aragenda afata akazero nonanti aragasatura aca yinjiza inoti arapangapanga y'amahera aca arashirako husa aca arayishona neza. Hari ibyo twubahiriza mu migenzo y'ikirundi ngo cyavuzwe n'umuntu imbere y'uko apfa cyubahirijwe. Muzogisuzuma. Bubahiriza icyavuzwe n'uwo muntu ngo ni testament. Uzogisuzuma. Arapfa umugore cyari icyo yambwiye imbere y'uko apfa kwa kakamatera ariko dushira hasi hanyuma tukamugereka ko ni byiza ntitwobihindura yarabivuze nyakubahwa. Bagashirako kumbe bamujyamitse ku noti nyinshi cyane. Yari yaragiye arazikura mu mabanke kuko yarayumva ibimenyetso ko agira apfe arazinjiza muri ako kamatera arashora. Barahamba abantu abana bacakangura kurondera rero amakonte ya se. Iyo bagiye bagasanga yaherutse kwikura kwa mahera. Iyindi agasanga amahera yarayatwara. Iyindi yarayatwara. Bagaharura ivyo yaguze muri ino misi bakasanga ntavyo. Bakabaza nyina duha amahera ati nayo mvise n'amahera yampaye. None amahera arihe? Harabareretse nyina amahera arihe? Cari gipagani baca baja mu kindi gipagani. Satani amena amabanga y'ivyiwe nikomeze. Rababwira atayaryamyeko. Bace bagenda gusaba ubijejwe mu ntara abahuruhusha baja kumena iyo mva. Baha abakozi babemerera inoti zitari nke, umuntu amaze imisi yapfuye barayisavye. Ati kurako ayo magufa n'ivyo bindi yo micafu. Abakozi bakurako bironderera agafaranga. Ati kura iyo matera barayikurako titabura huse baratabura. Baregera rero barayiraba hirya no hino babona irasamye ati fukura. Basanga inoti zirapaze. Ayo nonekaye barayakurayo ayandi barayatwara. Ngo n'urupfu rubi. Uri umuntu w'Imana ntuzupfa urwo rupfu. Ico ni cabaye kirahari nubaha hari n'abaceba mu gihe. Ntuzupfa urupfu nk'ubwo uri umuntu w'Imana. Ivyo urondera n'ivy'umuryango n'ivy'abana n'ivy'umugore bimwereke kuko uri ubupfa kugira ngo ejo bazosigare bafise ico bafungura. Izo nyambukira rero navuze ngo inyambukira hari igihe iryoherwa n'ico gihugu ariko abandi bakarahira ngo nzorinda mpfa ndinyambukira muri iki gihugu. Yo dataguha umugisha we warahiye ukavuga ngo nzorinda mpfa ntasubiye mu isi. Hari ijambo ryavuzwe bataramura ntari naramenye. Iyo bataramura bavuga ngo ubu muntu nakasubiye mu isi. Nijoro iri jambo na data navuze ntubwo abarivuze bamenye ico bavuze. Ariko niko numvise kuva nkiri umwana babivuga ngo naka na naka ngo basubiye mu isi. None ntibari mu isi nyene. Ariko Imana niyo yavuze iryo jambo. Uwo muntu rero wacumuye agacumura cyane. Bugiye umukristo ngo acumuye nk'uko umuntu ari umu etranje ari nyambukira ashobora gusaba mwene ico gihugu ko yokwibera mu bene gihugu ngo ni kuko umukristo acumura ngo abariko arandikira ikete Satani amusaba ngo nkeneye kwigarukira. Uko ucumuye ikindi wawanditse iretre de rappel wibukije ngo ndari nagusavye hamwe ejo bundi ko no kwigarukira n'ubu ndagusavye unyemerere nigarukire.
yo Imana idufashe. Satani ngo ntaca kwemerera, munyumve neza, ngo ugicumura uko ucumura ubwa mbere Satani ntaca kwemerera, kuko bavuga ngo umwami nye n'abo bantu, uwo mwami nye n'abo bantu ndamuzi, ni umunyembabazi nyinshi, naho yocumura inshuro nyinshi akihana rimwe akamuharira. Warabanza akarindira, nk'uko ujya muntu ariko asaba ubwenegihugu bavuga ngo oya ntimuce mumwemerera, hari igihe hari ibishobisho tuzomwemerera akadutera ingorane. Na Satani ugicumura ntaca kwemerera. Aha hari abantu benshi cyane banditse bene ayo makete, ariko Satani atarabemerera ko basubiyeyo. Icompa aho ugejeje ugapfuka mukavuga ngo nyakubahwa ndagarutse iwawe, ibyo narimwe n'akamaramazi. Hanyuma ngo hari ibyaha bikomeye cyane Satani azi. Iyo umuntu agicumuye ngo acabwira abamarayika biwe abadayimoni ngo mwandike izina ngo ricagiyimura. Hari amazina katika jina la Yesu, hari amazina yose kuko Imana ari yera, kandi igitabo cy'ubugingo ni cyera. Ugicumura rimwe rivayo ngo ricagifuta, ariko ngo rikarindirira ahantu kubw'imbabazi z'Imana, ntirice ryiyandika kwa Satani. Asante Baba, hari abamazina yabo arindiriye ahantu cyo no musi ukihana rigasubira mu gitabo cy'ubugingo. Iyo ibyo byaha bikomeye rero ngo bicumuye, Satani ngo aravuga ngo koko aramaramaje, acaja ku Mana agatanga raporo ngo ntakiri uwawe ni rwanje. Yesu Kristo nyene ishengero aca bibwira abarongoye ishengero ngo ntaka yasubiye mu isi. Baca bahagarara imbere y'ishengero muri wa mwanya bakabikira izindi nyambukira, bakavuga ngo inyambukira izi n'izi zisubiye mu isi. Uzi usenga Imana ntuzi utaramugwe kabisa, uzugira intege nke upfukame kenshi imbere ya mwarimu mubwire ngo muvyeyi ndakwinginze ntuntaramure, ntuntange ngo ntaramurwe nobagowe, kuko gutaramurwa n'umukosi ukomeye cyane imbere y'Imana. Ni ukuvuga warataramuwe kubwica. Reka mvuga uko data yantumye, ibikorwa byose wakoze imbere y'uko utaramurwa nta na kimwe uzohabwa ingerorano, kuko wari ibikorwa wananiranwe. Nibyo ngo data azoha bamwe bazoba bihana inzambi igacira avuga, kuko batarose umwanya wo gukora azobibagani. Ariko Mungu katika jina la Yesu, hariho abandi bataramugwa ariko barihanye. Uwo ntarimo kuko ijuru ryakira imbere y'uko abandi mu ishengero bakira. Katika jina la Yesu. Iyo uvuga amaraso ya Yesu tuyibuka igiciro cyayo, ajya amazi atuhagira ature mu kundi gushasha. Maraso ya Yesu nayarema arema umuntu musha. Uwo rero amaze iryo zina mpwemu w'Imana, abo bantu abingingiraho amazina yabo arindiriye, amukubwira ngo niwihane usubire mu gitabo cy'ubugingo. Ihane iyo byase rica mpwemu w'Imana carirekura rigaca rija mu gitabo cya Satani ugaca utaramuka. Ariko Imana idufashe, hari n'abamaze gutaramurwa imbere y'ijuru data ataratubwira. Icompa amatwi ya ambasaderi atarabyumva ukihana ugasubira mu gitabo cy'ubugingo. Data arambwira ngo rero Imana yaciye ibona izo nyambukira ko zikwiye amambasade. Hariho amambasade y'ijuru, ni ibibanza by'isengero z'Imana. Burya urusengero ni ambasade, ni ibiro bya ambasaderi. Abakozi b'Imana ce sont des ambassadeurs.
n'abambasaderi b'ijuru. Iyo bicaye baba bicaye muri ambasade. Haleluya. Iyo umukozi Imana yicaye mu rusengero hajya bari uwundi abari intumwa y'ijuru. Nico gituma kizira kwapfa ibyahavugiye kuko yende gikorwa yo murakira. Iyo rero umukristo yatakaje ibyangombwa acaja kwa ambasaderi. Terega mwarimu nyakubahwa ambasaderi, natakaje kimwe mu bikoresho nari mfise, sabira data. Niko duhora tuvuga mu kwihana ngo sabira Imana ingirira imbabazi. Ambasaderi acavuga mu izina ry'uwamutumye uwahagarariye, agacavuga ngo urahariwe. Hanyuma bahejeje kuvuga ayo majambo, muhora mubona umwe aserukiye ambasade agaca ahagarara akamanika amaboko ngo data inyambukira zose zari zaragize ikibazo ziharire. Abagize komande tukagira na komande ya mpwemu yera, ngo babuze mpwemu yera zagiye, turasabye komande ijuru rimanukana izindi. Kate nico gituma umukozi Imana kwe kubuwera yemerwa n'ijuru, aribwira rikumva. Ego kabisa. Uko bimeze ni gute rero? Iyo umuntu yubatse urusengero rw'Imana, hagira ibikorwa muri iyi ambasade biratandukanye. Umuntu waba yubatse ingoro y'Imana ngo abafashije Imana kubaka ambasade, uwico kintu atanze azokironkera umugisha ukomeye cyane. Muzobaze n'ubu wamenya nk'Uburundi buriko bubaka ambasade muri Kenya, ugaca ugenda ukavuga ati ndatereye imifuka 1000 yo kubaka iriya ambasade, ntakubesha uwo munsi izugururwa bazoguha invitation d'honneur, uzorinda kujayo kandi bazoguhera ikidari. Kandi ugarutse no mu gihugu uzoba umuntu ateye ubwoba wafashije igihugu kubaka ambasade. Niko Imana iha invitation d'honneur, iha certificat d'honneur. Umuntu yubatse urusengero rw'Imana imuha certificat d'honneur, imuha ikidari gikomeye kuko ngo yafashije Imana kubaka ambasade. Data dufashe. Petero arabwirwa ngo yemwe nyambukira za Kristo, mwebwe ntimurabisi, nico gituma mukwiye kwirinda ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Hajya nico gituma muhora mubona hari ibintu bikorwa mwe ntimumenye ivyo ari byo. Umuntu agira ubugeni ari umukristo, munyumvirize neza, nahaza kwiyandikisha muri komine, hajya nk'umukristo bwemewe n'ijuru ryacu n'igihugu cacu, ambasaderi amaze kumusinyira. Bijya si brage. Iyo mubonye abapasiteri bariko baraganisha abubaka, mu mpera bahejeje kuvyemera nawe aca basinyira, hajya ijuru riteye igikumu ngo uwo muryango turawuzi mw'isi. Nico gituma hajya gutwara umukobwa umucikije. Nababwiye ntiwarongoye umugore atagira umugisha, kuko hajya amasengesho abakozi bamusengera arateye ubwoba cyane. Baba bahamagaye ijuru ngo rizobe mu rugo, ariko baramubundabundanye. Sirivupure ntacyo batwaye, abandi barihaya kweka ngo twigire ngo sinzoca ngo ntituzihana ngo gatoyi bagaca batwakira. Hajya hari iby'ijuru rizo kwikorera, twebwe tuba turakora ibyo dushoboye, hari ibyo tutaramenya neza. Sawa, reka nigarukirize ngaha. Ako kagagazo nyene rizoca rikwakira.
erega ijuru sigi wawe bifise nyene byo kagagatisha abantu ngo twigiye ngo tuzoca twihana bace batwakiye ni kwawe wakiwe mu nzira kwa so point d'interrogation ntawubizi. Hari ikintu ciza ku muntu agiye kubaka umukristo apfukama imbere ya se na nyina bakamukikiza bakamwatura kumugisha barose bakamuwe kuboko mwana akavuga ngo mwana genda ugira umugisha mu rugo utwaye umugisha. Yego kabisa. Ariko uvuye gutwara gutya niwabona bitanguye guparangana ntuzugire ngo nikindi ntaco watwaye ntacagutwaye. Mube mumenya ko muri abana b'Imana ivy'isi bagira ntupfe kuvyiganye. Twebwe ntiduharugwa mw'isi duharugwa mu ijuru. Ijuru n'isi ntibisangiye amategeko bene data. Bibiliya ivuga rero ivuga kuri Aburahamu nguwo yari yarahawe isezerano abwirwa igihugu azinjirano ngo abona umuntu apima amaparsele n'Imana abona uwupima inzu yubaka n'Imana niwe mwubakisha. Ageze i Kanani abona hapima abantu abona n'izo nzu zubakwa n'abantu arabwira Isaka ngo ntiturashika. Nico gituma Aburahamu ngo tanzu nini ikomeye yigeze yubaka yaba mu mahema ngo yarize apfa mw'ihema kuko yarazi ku wundi munsi datazomubwira ngo genda uracabandanya nturashika. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo abo bahinze bapfa bagifise isezerano ry'igihugu ciwabo. Umugezi n'umwubatsi n'Imana. Naranezerewe cyane umunsi umwe data mbwiye ikintu muri ico gitabo nyene c'Abaheburayo handitse ngo Imana yatuboneye ico baciza ko batohabwa amaparsele tutari kumwe. Kuko ntawuraga kivyara sava ntawuraga kivyara yohava bimara abavyaye mu nyuma ntazoronke ico abaraga. Bana muguma mugumuka mu ngo ngo babarage ntawuraga kivyara. Arabanza agaheza akaronka imuherereza akabona kuraga. Haleluya. Nico gituma ijuru ritararaga kuko baracaza data aracibaruka n'abandi baracaza. Ariko nitwaduguwa nyuma z'abayihanya kaduga niwe muhererezi wacu tuzohabwa amaparsele ngo n'impande zayo zirangana hatazobagira ngo je yampaye rongere ndende. Numvise ikintu kinteye ubwoba. Mose yabaye uteye ubwoba cyane n'Aburahamu muga parsele ya Mose ingana n'iyiwacu. Iyo turiko tugabura ibisigi haba hari umwana w'imfura tukamupimira 5 ku 10 twe dupima nk'abantu zirasumbanye. Umuhererezi yasigaye ku ngoyi se yapfuye agifise imyaka 2 nawe nyene tumuha 5 ku 10 kuko nawe basangiye amaraso kuko dusangiye amaraso n'abizera bose tuzohabwa ibingana. Ibisigaye n'ibitsibo n'ibindi ariko parsele zo zizoba zingana. Iwo mugwa wanditse mu ifunyafunyo ngo bandu mugwa bwiza Yerusalemu impande zose zingana kuko parsele zindani zose zirangana.